werewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 z'ukwa kabiri. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravugwa ko zafashe imijyi ibiri ndetse n'ikibuga cy'indege kinyuraho ingendo z'ijya Bukavu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wo Human Rights Watch uravuga ko ibintu bimeze nabi ahabera imirwano ndetse ko mu nkengero z'umujyi wa Goma M23 yigaruriye mu mpera z'ukwezi gushize abantu bahatiwe kuva mu nkambi. Mu Burundi, General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe yongeye gusubira mu rukiko gusaba ko urubanza rwamukatiye gufungwa burundu rusuzumwa rukongera rukaburizwamo. Hari n'abaza muganga ndetse n'imikino muri ibi biganiro biwe na Jacques Niyitegeka. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Prime Ndikumagenge abanza kubagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi, arabagezaho ari muri studio za BBC i Nairobi. Abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashe ibisagara bibiri n'ikibuga cy'indege cyakoreshwa n'igisagara ca Bukavu. Abagwanyi baguma bigigirwa imbere nubwo amakungu aguma asaba ko haba guhagarika intambara hanyuma hakabyurwa ibiganiro by'amahoro. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barateshejwe izabo muri aya mayinga heze bivuye kuri uko gukomeza kwigigirwa imbere kwabo bitwaje ibigwanisho. Ni inkuru ya Willy Ross mwumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Umugwi M23 ntivyawugoye kwinjira muri ivyo bibanza bishasha wafashe. Igisirikare ca Kongo n'abagwanyi bagishigikiye baciye bakinjura batarinze kugwana cane aho ku kibuga c'indege ca Kavumu. Abo bagwanyi ba M23 bashigikiwe n'u Rwanda bariko basatira berekeza mu mujyi wa Bukavu. U Rwanda rukomeza gutegwa igitutu rusabwa gukura ingabo zago mu seruko bwa Kongo kandi rukabuza n'umuhari M23 gukomeza kuhigarurira uturere dushaje. Ariko Perezida Paul Kagame yavuze yuko ikimurada ishinga ubwa mbere ari umutekano. Avuga ko u Rwanda rugeramiwe n'abagwanyi b'umutwe wa FDLR bari muri Kongo kandi yimya agaciro igabisha iryo ari ryo ryose riza rivuga ku kumufatira ibihano. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga yuko ubutegetsi bwa Kigali bwigaruriye igice c'ubutaka bwa Kongo kirimo ubutunzi bw'amabuye y'agaciro. Aho nyene muri Kongo ishami rya ONU rijejwe amagara ku isi rivuga yuko abantu baharurwa muri mirongo bafise umugera w'ibihara vy'inkende canke Mpox bahunze ibitaro mu buseruko bw'ico gihugu kirangwamwo intambara. OMS ivuga yuko amwe mu mavuriro yahatiwe kugara ayandi nayo arasahurwa. Iryo shami rya ONU rijejwe amagara ryavuze ko hari abantu barenga 140 bariko baravurirwa Mpox aho bashirwa kwa bonyene mu gisagara ca Goma no mu micungararo yacu. Ivuga ko nka 10% bonyene ari bagumye aho bariko baravurirwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye ikoraniro ku mutekano ribera i Munich mu Budagi ku mutegetsi wenyene w'Uburusiya yiteguriye kuvugana nawe ku kibazo c'ibiganiro vy'amahoro ari Perezida Vladimir Putin. Zelensky yavuze yuko ivyo azobikora ari uko Ukraine banje kwemera integuro bahuriyeko na Perezida Donald Trump n'abategetsi ba Buraya. Yavuze ko Trump yamuhaye numero yiwe ya telefone yiwe bwite amubwira ko ashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wo wose. Imbere yaho icegera c'umukuru wa Amerika JD Vance yari yasubiyemo yuko aho Amerika ihagaze ku bihugu vya Buraya bitegerezwa kwitunganiriza ibijanye no kwivuna abansi by'umugabane wavyo. Aya makuru mwumva na ya BBC. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yuko drone y'Urusiya yononye bikomeye uruganda rwa nucleaire rwa Chernobyl cabaye ikibanza cabayemwo akaga kambere kanini ka nucleaire mu 1986 ubu kikaba cubakiwe kugira gifuke ikimoteri caturitse. Aho hubakiye rero niho hagemwe na drone ku bwa Zelensky bituma haduka umuriro ariko ubu wazimijwe. Zelensky yabwiye abamenyesha makuru yuko hatewe ikibanza ca mbere kibangamye ku isi. У нас вночі була атака на атомну станцію Чорнобильську. Habaye igitero ku rugomero rw'umuyaga nkuba wa nucleaire rwa Chernobyl mu ijoro ryakeye.
ubwirinzi bw'igikono kigira kane bwarashwe, ivyo bikaba ari amahano akomeye. Ibihugu 40 vyagwubatse vyari bifise impamvu. Ikintu icyo ari cyo cyose kirashobora gushika mu ntambara, ariko ni ngombwa kuvuga yuko drone yariko igurukira ku burebure butuma itabonwa n'ivyuma vya radar. Yarashe ico kibanza ku munsi wa mbere w'inama y'umutekano ya Munich. Ni igitero ku kintu ca mbere giteje akaga i Buraya. Найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Umuvugizi wo mu biro by'umukuru w'igihugu c'Uburusiya yavuze yuko atamakuru y'ico gitero afise, ariko ujejwe imigenderanire mu ishirahamwe rya Buraya Kaja Kallas yavuze ko vyerekanye ko Uburusiya budashaka amahoro. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza yemereye Perezida Zelensky ko igihugu ciwe kizobandanya guha Ukraine ico yise ubufasha bufadika, hanyuma kishigikire mu nzira yayo yo kwinjira muri OTAN. Keir Starmer ntiyavuguruje canke ngo anegure ingendo nshasha ya Amerika ku kibazo ca Ukraine, ariko yashimangiye yuko ibiganiro kuri kazoza ka Ukraine bitegerezwa kuba birimwo Ukraine nyene. Ndangirize kuri inkuru ya Hamas yasohoye amazina y'abantu batatu bagizwe imbohe izorekura ejo aho bukera kwa gatandatu ibakavye n'abanyororo b'abanyepalestina. N'Umurusiya, Umunya-Argentina n'Umunyamerika, bose bafise ubwene gihugu bubiri. Uwo muharo bwa mbere wari bavuze yuko usibije itangwa ryabo bantu, uvuga ko Israel yarenze ku masezerano yo guhagarika intambara muri Gaza, ariko inyuma y'ibiganiro bihagarikiwe n'abahuza i Cairo hamwe no gukangisha kwa Israel ko izoca ivyura intambara abo bantu baterekuwe nk'uko byategekanijwe, Hamas yaciye yemera kubahiriza ikirangamisi. Prudent. Urakoze Prime, ndiko magenje kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri imwe mu nkuru Prime ndiko magengera amaze kutugezaho. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo biravugwa ko zafashe imijyi ibiri ndetse n'ikibuga cy'indege kinyuraho ingendo z'ijya Bukavu. Bamwe mu batuye mu mujyi babwiye BBC ko hakomeje kuzamuka umwuka w'umuhangayiko n'ubwoba. Abategetsi babwiye abaturage kuguma mu ngo. Inkuru ya Emery Makumeno muragizweho na Robert Patrick Misigaro. Icegera ca buramatari wa Kivu y'Epfo mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo yavuze ko hariko haraba imigwano ikomeye hagati y'igisirikare n'abagwanyi ba M23 mu micungararo ya Bukavu. Jean Elenako yabwiye BBC ko igisirikare arico kikigenzura uwo muji kandi yuko kiriko kirasubiza inyuma abo bagwanyi bashigikiwe n'u Rwanda. Yagize ati biragaragara ko Perezida Kagame n'abafatanyabikorwa biwe ba M23 binjiye muri Kongo. Ati turiko turabagwanya tubasubiza inyuma. Imigwano yongereje umurindi naho amajwi menshi abandanije gusemerera asaba ihagarikwa ry'intambara no gusubira mu biganiro. Kongo yaragirije u Rwanda gufasha abo bagwanyi kandi ikavuga ko bigaruriye ubutaka mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Hagati aho umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko ibintu bimeze nabi ahabera imirwano ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma M23 yigaruriye mu mpera z'ukwezi gushize. Mu itangazo rya Human Rights Watch ivuga ko abaturage babarirwa mu bihumbi bahatiwe n'uyu mutwe kuva mu nkambi bari bahungiyemo kandi bakorewe n'ibyaha by'ubugome. Human Rights Watch inavuga ko ngo abavuye mu nkambi bagiye nta kivurira kandi ibikorwa by'ubutabazi byahagaze kubera imirwano. Yongeyeho ko ibyo bintu bishobora kuba ibyaha by'intambara. Clementine Domonjoa ni uwo muri Human Rights Watch natangiye mubaza uko ibintu bimeze hafi ya Goma. The humanitarian situation remains extremely worrying with humanitarian organizations. Ubuzima bw'abantu buracyafite impungenge cyane kuko imiryango ifasha iragorwa no kubona uko yabafasha. Bimwe muri byo harimo n'ibikoresho ku kibuga cy'indege kiracyafunze ndetse hari n'ibibazo by'umutekano bituma batabafasha kugenda uko bashatse. Ibi nabyo bishobora kuba biterwa n'umutwe wa M23. Urugero nko mu mpera z'icyumweru gishize binjiye mu nkambi z'impunzi zitandukanye babwira abantu ko bahawe amasaha 72 yo kuba bavuye muri izo nkambi. Ibi byateje ubwoba n'impungenge nyinshi muri izo mpunzi. Twamenya amakuru ko mu minsi yakurikiye nibura inkambi ebyiri ziri mu burengerazuba bwa Goma zasenywe hafi ya zose ndetse batwara n'ibikoresho by'ubuvuzi.
twaje kandi kubona abantu batangiye kugenda berekeza n'iguma gushaka aho bikinga cyangwa mu bice bakomokamo aho benshi bemeza ko batazabonera umutekano. Mu itangazo ryanyu muranavuga ko ibyo bikorwa nk'uko mubyita ari iby'ubugome ndetse bishobora kuba bigize ibyaha by'intambara. Mwasobanura birambuye mushatse kuvuga iki? Amategeko mpuzamakungu ajyanye no gufasha ari nayo arebana n'ibikorwa byacu mu burasirazuba bwa Kongo abuza kwimura abasivile ku gahato, uretse ku mpamvu zimwe na zimwe nk'umutekano wabo cyangwa ibikorwa bya gisirikare by'ingenzi. Rero ubu kubwira abaturage gusubira mu ngo zabo aho bashobora kutagirira umutekano, bamwe mu bo twabajije batubwiye ko badafite ubushobozi bw'ingendo zisubira iwabo, ko nta biribwa bafite, ko nta bufasha bafite bijyanye n'ubuvuzi. Ibyo byose bituma gutegeka abantu gutaha ku gahato bihinduka icyaha cyo guhonyanga amategeko ajyanye n'ibikorwa byo gufasha. None se mwe murasaba ko hakorwa iki? Turahamagarira M23 korohereza imiryango ifasha igasubira gukora kandi ikizezwa umutekano. Turahamagarira kandi ndetse n'ingabo z'u Rwanda kutimura abaturage ku mbaraga no kutoherezwa mu bice bakomokamo mu gihe wumva ko nta mutekano bahabona. Turasaba kandi umuryango w'abibumbye n'imiryango igize aka karere nk'akanama k'umutekano wa Afurika yunze ubumwe, abakuru baza guverinoma ndetse n'izirebwe n'iki kibazo bashobora kumvwa na guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa M23 kubashyiraho igitutu kugira ngo bizeze ubuzima n'imibereho myiza ku baturage bari mu bice bayobora. Clementine Domonjwa wo muri Human Rights Watch. Tukiri muri Kongo, Delicate Idengo uzwi cyane ku ndirimbo zinenga guverinoma ya Kongo wanafunzwe mu mwaka ushize yatahuwe yapfiriye i Goma. Yari asanzwe afunze ategereje kuburanishwa ku byaha byo gushishikariza abantu gufata intwaro nyuma yo kuyobora imyigaragambyo yasabaga ko ingabo za Loni ziva mu gihugu. Inkuru ya Emery Makumeno murayizwaho na Jacques Nitegeka. Uyu muhanzi ubundi izina ry'amavuko ryari Delphin Katembo Vinywasiki ni umwe mu banyururu 4,400 batorotse gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma igihe wafatwaga n'umutwe wa M23 mu mpera z'ukwezi gushize. Uburyo yapfuyemo ntibiramenyekana, yaba guverinoma cyangwa M23 nta bisobanuro batanze. Delika yamamaye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva yatabwa muri yombi mu kwezi kwa 8. Indirimbo ze zanengaga cyane leta ya Kongo benshi mu banyagihugu zabakoze ku mutima. Muri 2021 yakurikiranywe n'ubucamanza ashinjwa gutoka Perezida Felix Tshisekedi no gukwirakwiza bihuha muri imwe mu ndirimbo ze, aho yashinjaga perezida ko atashyize mu bikorwa ibyo yiyemeje gukora. Yakatiwe gufunga imyaka 10 ariko mu nyuma yaje kugirwa umwere n'urukiko mbonezamubano rw'Ibeni. Avuga ku rupfu rwe, umukuru w'abatavuga rumwe na leta Martin Fayulu waje ku mwanya wa gatatu matora rusange yo muri 2023 yatangaje ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter ku gihugu gihombye intwari yari yemeje kwitangira ubumwe bw'abanyagihugu. BBC gahuza miryango saa moya zirabura iminota 16 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 10:44 ku masaha i London mu Bwongereza. BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'aka karuhuko gato cyane. Tujya mu Burundi aho wahoze ari minisitiri w'intebe General Alain Guillaume Bunyoni yongeye gusubira mu rukiko kuri uyu wa gatanu. Uyu munsi yagiye mu rubanza rwe mbere ya sentare ya Gasamburamanza ashaka ko urubanza yaciriwe muri 2023 ruseswa ndetse n'igihano cyo gufunga burundu kivanwaho. Urukiko rwanategetse gufatira imitungo y'icyo gihe. Bunyoni yahamwe n'ibyaha birimo ruswa, gushaka guhirika ubutegetsi no kwivugana umukuru w'igihugu. Abantu batatu bandi bari kumwe nawe
nabo basabye urukiko rw'ubujurire ko urubanza rwabo rusamburwa. Mu rukiko rwa Gasamburamanza bavuze ko amategeko atubahirijwe mu guca urubanza rwa mbere, basaba ko rucibwa bushya. Umunyamakuru Amisi Karihungu ari i Gitega yakurikiranye urwo rubanza nuko byagenze. Navuganye nawe mu kanya gashize kuri telefone, abanza kumbwira ko iburanisha ry'uyu munsi ryabaye mu bice bibiri. Igice ca mbere ari igice c'intangamarara, aho ababuranyi bagizwe na General Aregiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere, Colonel Desire Bafumukeko yakora mu iperereza, n'umufundi mu by'inyubako Kome Niyonsaba, basaba yuko boburana bidegemvya ku mvo z'amagara y'ubugwayi. Aho bavuga yuko mu bisanzwe mu mabohero barimwo ubuvuzi budashemeye, gaca basaba yuko boburana bidegemvya. Aha twavuga nka General Aregiyome Bunyoni yavuze indwara y'igisukari, na Colonel Desire Bafumukeko yavuze indwara ivubuka y'umurindi w'amaraso n'amasasu afise ngo muri Colonel Ombe, na Kome Niyonsaba bavuga yuko yasabye kuja kugirisha ama examen ya ecography na radiography, mugabo akabankira mu ibohero afungiwemwo. Ivyo vyatumye basaba yuko boburana bidegemvya. Ariko kuri General Aregiyome Bunyoni mu ntangamarara yongeye ko yuko amatungo yiwe atonyagwa kandi urubanza rutaraba ntabanduka. Yamenyesha ku vyerekeye yuko gushika ubu amafaranga ava mu mazu yiwe, ni kuvuga ibitaro n'amavuriro n'izindi nyubakwa, bayashira kuri konti ya Ministère Public, agasaba yuko amafaranga yohabwa umuryango wiwe. Igice ca kabiri c'urubanza cerekeye icyatumye basambuza urubanza. Bose bavuga ko mu rubanza baciriwe hatisuzwe amategeko, batigeze berekana ivyemezo. Wari umaze kubivuga none, kuko ngira ngo ikintu nyamukuru cyatumye bajya muri iyo sentare Gasamburamanza nuko bavugaga ko amategeko atubahirijwe nyine nk'uko wari ubikomojeho. Ayo mategeko bigeze bayasobanura? Bayavuze bashigikiwe n'ababunganira mu mategeko bitabavoka, nko kuri General Aregiyome Bunyoni yavuze ko amategeko batigeze berekana ivyemezo, ko amategeko atakurikijwe, akavuga yuko mu manza atigeze berekana ivyemezo vyerekana yuko ivyo bintu vyabaye. Hama nko ku bandi basigaye batatu bavuze hari ingingo y'111 ivuga ingene imanza ziburanishwa, yuko bagiye kubazwa ku mburano batigeze bumvirizwa ko igihe hakorwa amatohoza. Hanyuma rero sentare cyangwa urukiko rwababwiye iki? Urubanza bwaciye barushira mu mwiherero nk'uko byashikirijwe na Gamaliel Nkurunziza, umukuru wa sentare Ntanyuzwa, ariwe nyene yararongoye imburano. Yavuze ko vyerekeye kuburana bidegemvya inyinshi izomenyekana mu kiringo kitarenga amasaha 48. Naho kuvyerekeye batumye basambuza urubanza bose uko ari bane, Gamaliel Nkurunziza arongoye sentare Ntanyuzwa yavuze ko inyishu izomenyekana mu misi itarenga 60. Amisi Karihungu twavuganaga ari Gitega, atugejeje ku isaha y'imikino na Yves Bucyana. Mwereho neza, amakuru y'imikino nyahere muri shampiyona y'u Rwanda mu mpera z'icyumweru. Imikino ikomeye nuzahuza Kiyovu Sport na Rayon Sport ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Umukino uzaba ejo kuwa gatandatu. Aya ni amakipe y'abakeba b'ibihe byose mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Kiyovu Sport iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 12, mu gihe Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere n'amanota 37. Mu gihe Kiyovu Sport yatsindwa byarushaho kwikomerera kwivana mu mwobo wo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Rayon Sport yo ikosa yakora ryo kunganya cyangwa se gutsindwa bikayiviramo gushyikirwa ku manota 37 na APR FC yo izakina umukino wayo ku cyumweru ikina na AS Kigali. Mu Burundi umukino ukomeye cyane muri shampiyona yaho uzahuza ikipe ya Aigle Noir na Bumamuru. Umukino uzaba ku cyumweru. Aya ni amakipe abiri akurikiranye ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Bumamuru iyoboye shampiyona n'amanota 48, ikurikiwe na Aigle Noir ya kabiri n'amanota 42. Ikipe ya Flambeau du Centre iri ku mwanya wa gatatu yo izakira Musongati iri ku mwanya wa gatandatu. Tujye mu Bwongereza, shampiyona y'icyo gihugu iduhishiye byinshi muri izi mpera z'icyumweru, mu gihe amakipe nka Arsenal na Manchester City ataka imvune mu bakiriya bayo, cyane cyane Arsenal ubu idafite rutahizamu ufatika. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Kai Havertz nundi mukinnyi w'ingenzi wiyongere ku murundo w'indembe muri Arsenal. Ariko na mbere yuko ikipe yemeza inkuru ibabaje yuko azamara shampiyona yose atongeye gukandagira mu kibuga, amahirwe ya Gunners yo gutwara igikombe cya shampiyona mu kwezi kwa gatanu yari kubuce. None ibintu byahumiye ku mirari kuko na Gabriel Martinez azamara ukwezi adakina. Ibintu umutoza Mikel Arteta yavuze kuri uyu wa gatanu ko bimuteye akababaro
ariko kandi bimuha n'umurava. dukomwe mu nkokora cyane kubera izindi mvune dufite, ariko ikiza ni uko muri iyi shampiyona twanyuze mu bigeragezo byinshi. Twakinnye tudafite Gabriel Magareshe, Saliba, Ben White na Tomiyasu bamaze hafi shampiyona yose. Karafiori amezi 2, Merino amezi 2, Martin Odegaard amezi 2, Bukayo Saka amaze amezi 3, Gabriel Jesus bose. Rero ni ryo hurizo rikomeye mfite, ntabwo mfite bo guhangana nabyo kuko niko ibintu bimeze. Uko maze kubirondora gutyo, reka turebe uko ikipe izabitwaramo. Igipimo cya mbere rero kizagaragara ejo kuri stade King Power igihe abakinnyi ba Arteta bazaba basuye Leicester City. Uwo mukino uzakurikirwa na Manchester City igeza aho umwanzi ashaka yakira Newcastle idafite myugariro Manuel Akanji ufite imvune mu ntantu, mu gihe Aston Villa izakina na Ipswich Town. Icyo gihe kandi ku isaha imwe West Ham izaba ikina na Brentford ndetse na Fulham yakira Nottingham Forest, mbere yuko Crystal Palace na Everton zicakirana mu mukino usoza iyo kuwa gatandatu. Ku cyumweru Tottenham nayo iri mu bihe bibi cyane izakira Manchester United idashamaje yicaye ku mwanya wa 13. Liverpool iri ku isonga izakira Wolves Anfield saa 8 ku isaha mpuzamahanga ya GMT. Urakoze cyane Preda. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Tugume Kigali, ijambo ndihe Yvette Kabatesi muri baza muganga. Mwiriwe neza. Prolapsis genitale ni uburwayi bufata inyama z'abagore ndetse bukunze no kurwara abatari bake. Ese bwaba ari uburwayi bwoko ki? Turi kumwe na muganga Gaspard Ntahonkiriye mu bitaro bya Kacyiru. Prolapsis genitale ni indwara y'abagore hamwe ibihimba byo mu nda bigizwe cyane cyane na nyababyeyi, aricyo gitereko, vesi n'uruhago na mara yeho yepfo yaje twita rectum, bishobora kumanuka biciye mu gitsina. Ikintu kibitera cyane cyane ni nk'umubyeyi yabyaye kenshi akabyara abana muri iki gihe cyo gusunika bikamufata amasaha menshi, akabyara abana bibiro byinshi. Ibyo byose bikumvikana yuko bijanye nuko umuntu akura, ni kuvuga ko ingufu zigabanuka, bya bihimba bigashobora kumanuka kubera ibi biseguye bitagikomeye nka kera. Iyo niyo mpamvu nyamukuru twovuga, ariko hari izindi mpamvu zivuga ko ari zo zitera iyo ndwara, ahubwo ni zituma iyo ndwara ishobora kwigaragaza, nka iyo umuntu abyibushe cyane cyangwa iyo umuntu uca kwituma, bimwe bita constipation, cyangwa iyo umuntu akorora agira nk'akorora kadacika k'imyaka, nako gatuma izo nguvu akoresha mu gukora cyangwa yikanira kugira ashobore kwituma, bigatuma za nguvu zigabanuka, za nyama n'imitsi n'imirya iseguye bya bihimba biri mu nda bishobora kumanuka. Ubwo rero kugira ngo bigeraho hasi mu gitsina biba byagenze gute Dr.? Nuvuga ko ibyo bihimba biseguwe n'inyama n'imitsi n'imirya bifata bikaguma mu nda. Ikintu cyose gitumye izo nyama cyangwa iyo mitsi n'iyo mirya zigabanura ingufu zazo, vya bihimba bikamanuka. Inzira yonyine bishobora gucamo ni mu gitsina, ukabona ari uruhago cyangwa nyababyeyi cyangwa mwita rectum, bikaca mu gitsina bikamanuka. Mu minsi ya mbere bikamanuka gato ntibigaragare hanze, ariko uko indwara ibandanya tavuwe ubisanga byarasohotse byose. Ariko ntitakara? Oya, ntitakara kubera bifashwe n'inyama zo hasi, yigasohoka ariko ikaguma ifatiye mu gitsina. Rero ibimenyetso bigaragaza mu gihe itarageraho hose kugira ngo umuntu wenda yihutire kwa muganga nibiye? Umubyeyi yumva aremerewe, akuma mu gitsina hari nk'ikintu kirimo kidasanzwe, aho ni mu gihe indwara ikiri ntoya. Hari aho ushobora kuza n'utumenyetso tundi tujanye no kwihagarika bikamugora, hari aho usanga yihagarika kenshi cyane, uruhago ndibemo neza uko bikwiye kugira yumve ko amerewe neza. Uno ku musarani bikaba gutyo nyine basanga biragorana kugira aje ku musarani. Hari n'igihe no kwihagarika yumva bishaka ntashobore kwigumya bikizana, igihe cyose akoroye cyangwa igihe gose ntiyari karatwenga bikizana, kandi biba byaramanutse. Nuvuga ko ntibiba byoroshe kugira ashobore gukora imibonano, naco kiba kimwe mu bimenyetso bituma aja kwa muganga. Mu nyuma y'indwara imaze kumera nabi ho urumva n'ibintu biba byasohotse, uwari wese arabona ko hari ikintu kidasanzwe, kandi kubona biri hanze bishobora kuva amaraso
niyo atavuye akagira twita infection kandi noneho no kubana n'ibihimba byo mu nda byarasohotse hanze ni nta buzima burimwo nta wundi muti ni kubaga. Wa mugani rero biravurwa mu by'ukuri? Yego biravurwa, ariko urumva ikintu cyane cyane gihambaye ni kugerageza ya mitsi n'inyama zisegura ibiri mu nda kugira bigumemwo, ni kugerageza ibintu byose bishobora kuyikomeza akaba ari byo bikorwa. Ni ukuvuga hari imyimenyerezo bakora bimwe bita kinesiterapi, iyo idakwiye ukoresha hari utuntu bita peseri bakoresha nk'akantu binjiza mu gitsina kajya gufasha za nyama yamirya gusigura ibiri mu nda kugenda imanuka bakita peseri. Niyo byamanutse barashobora no gakoresha kandi byaramanutse cyane, hari nk'abantu bavuga ati sinifuza kubagwa canke bari n'ingwara zituma badashobora kubagwa kubera nk'imiti bakoresha mu kumutera ikinya bitajanye no gutega imiti y'ikinya, nk'abo bakoresha ku peseri kagafasha kagapfupfaza iyo ngwara. Hanyuma yari ibindi bijyanye no kubyara, nabyo umuntu ashaka kumenya yuko ari nk'umwana babona ko ari munini ashaka kuvuka agasiga gakomerekeje ya mitsi isegura ibyo mu nda, bakamubaga bakamukoresha cesarienne kugira ya mitsi ntihapfe imererwa nabi. Nk'iyo rero ibyo bihimba byamaze kumanuka wenda umuntu bakamubaga, ese bya bihimba babisubiza aho byari biri bigenda gute? Ibindi bisanzwe no kuvuga nk'amara na vesi byo biteza gusubiramo kubera ni ibintu biba bikenewe mu buzima bw'iminsi yose. Ariko nyababyeyi iyo umuntu yabyaye abana yifuza kubyara nibuyemwo ntaco bihindura mu buzima bw'umuntu. Ariko avuga ati ndacakeneye kubyara, bihabaho yuko umuntu avugwa nyababyeyi gasubirayo akabyara mu nyuma akagaruka canke ntanagaruke ugasanga byarakize nta bidakenewe gusubira kugaruka. Muganga Gaspard Ntahonkiriye watubwiraga kuri prolapsis genitale, ni ukuvuga igihe inyama zo mu nda z'umugore zimanuka. Akaba ari nahangaha dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo i Kigali n'ugasanuka amabaruwa 2790, naho email mushobora kutwandikira kuri bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Aha ni naho turi kurangiriza ibiganiro byacu rero byo kuri uyu wa gatanu. Niba utabashije kubyumva wakongera ukabyumva ugiye kuri bbc-gahuza.com cyangwa se kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Mbere kuva muri season nkubwira ko ejo mu kiganiro cy'imvura imvano tuzongera gusubira mu Bubiligi, aho tuzavugana n'abarundi babiri, Divin Bandura ndetse na Jesus Marie Joseph bashinze umurwi ukina umuziki wa karaoke witwa Green Lions. Ku cyumweru ni ibiganiro bibiri by'urunana byahise muri iki cyumweru rero, ariko inkuru ikomeye twabagejejeho ni uko inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafashe imijyi ibiri ndetse n'ikibuga cy'indege kinyuraho ingendo zijya i Bukavu. Aya makuru yarayobowe na Jacques Nitegeka, twafashijwe na Derek Clark kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza. Ndi Prudence Nyumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri wa gatanu ndetse no muri iki cyumweru cyose. Urara haryana weekend nziza naho utaha. Ndi Prudence Nyumva.